umuntu ntiyagomba ibanga ryo kuba umubwiriza azoba yipfuje igikorwa ciza cyane. Namwe rero ngaho wipfuza kuba umukuru w'igihugu aba yipfuje igikorwa ciza cyane, kuko ubukuru ni iteka Imana iha umuntu. Umuntu ntiyagomba ibanga ryo kuba umubwiriza azoba yipfuje igikorwa ciza cyane. Namwe rero ngaho wipfuza kuba umukuru w'igihugu aba yipfuje igikorwa ciza cyane, kuko ubukuru ni iteka Imana iha umuntu, ngo azoba yipfuje igikorwa ciza, ngo nico gituma ategerezwa kuba kuko ico gikorwa ciza ntiwogishobora utari biga. Rero umutumwa Paul yaciye avuga abashaka kwitoza. Rero abashaka kwitoza ndababwire ibintu vyiza kugira umubwiriza. Ubwa mbere aba ari umuntu azira kanenge. Abakandida mutangure rero mwiyumve abashaka kuba abakandida. Abashaka kuba abakandida bafise icipfuzo ciza cyane, mugabo bategerezwa kuba ari abantu bazira akanenge, ngo ategerezwa kuba ari umugabo w'umugore umwe gusa. Mwavyumvise? Bamwe bafise abahabara ku ruhande, kuba umukandida burasokora cyane ubihebe bose ushire ku ruhande. Ategereza kuba ari umugabo w'umugore umwe gusa. Ategereza kuba ari umuntu amenya kwigerera, atagira umutima muke. Hariho abantu bafise ameru, utegereza kumenya kwigerera. Ngo ategereza kuba ari umuntu w'ubwitonzi. Umuntu w'ubwitonzi rero ntibyoroshe. Mwumve abashaka kuba abakandida. Ngo ategereza kuba ari umuntu yikwije ubupfasoni. Arega asha nk'umuntu aborerwa akagenda aratembagara mwibarabara aba yikwije ubupfasoni. Oya. Ngo ategereza kuba ari umuntu akunda kwakira neza abashitsi, akundana. Hari umuntu akundana, afise igishika, afite igishika abandi, uwo ni wakwiye kumubwiriza. Ngo ategereza kuba ari umuntu azi kwigisha. Ngo ategerezwa ngo kutaba imborerwa canke umusinzi, bimwe nari mpejeje kuvuga. Ngo ategerezwa kuba afise impuhwe, ntagira amahane, ntagazwe n'umwina w'ivyisi. Ntiyabuze abari bafise umugambi bace batavuga ati ndasokoye kabisa. Umuntu afise umwina w'ivyisi ntushobora kuja kumuha nk'ikigega yo bimara vyose. Ngo ategereza kuba azi gutunganya urugo rwiwe no kuzigama abana biwe mu bugamburutsi no mu bupfasoni. Gutora umuntu umurabira no ku bana biwe, ukamurabira ku rugo rwiwe. Ivyo tubisanga rero mu ikete rya mbere umutumwa Paul yandikiye Timote, ni ikigabane ca 3 kuva ku murongo wa mbere gushaka ku murongo w'indwi. Muze muhasome kugira ngo ushaka kuzo umukandida abanze yiha amanota wenyene. Ukabona wihaye 10 ku 10, uzucumira ko abene gihugu bazoca baguha 8 ku 10, uzobutaye 80 ku 100. Umwe wese rero ni vyiza kumenya kwisuzuma. Aya matora tugira tuje mu mwaka uza, yoba amatora atagira akanenge, abarundi bonyene bakayashima. Ntimuze muri abanyamahanga, muri abarundi. Tuyitegurire neza, duhanure uwo umukandida tubonye atawe tuvuge tuti ntiwirigura aja kugira forfait, shirikira abandi wewe ntuze ko tuhanurane. Tumve ko turi mu muryango, twe turiko turondera ubutuje imbere gusa, kandi abona iyo atujana. Tuzoba duhimbawe mu gihe twarose ubutuje imbere, atwereka iyo tuja tutazimira, kandi ashobora gutuma twese twitaba amatora ntagire n'umwe asiba. Ariko dusabe abanyamigambwe canke abigenga bazokwitoza babanze bonyene birimbure, bigishanye, ariko vyose tubikore umutima uri munda, turi mu bugwaneza.
dusabe yuko ata muntu n'umwe yosiba amatora, kandi ntagire umaramara ngo noja mu matora ngo notsindwaga, navyo yere ntagire umaramara. Hari abantu babonye ngo kwitoza kwa mahera ni menshi ngutanga amwe y'ingwati, mugabo ntibaharuye ajya amabirete dovote ajya amakarata baguze kugira utogwe, agugwa ngahe? Agugwa ubusa kurajya amahera y'ingwati wazanye. None uze gutesha umwanya igihugu, emero yataje kuko ni waronka amajwi menshi bazoya gusubiza. Wagiye naho kusondeka reka ajya amahera baguze amakarata basi bigarure ko nadukeye. Wagiye kubesha ajya amahera wazaye ni yacagura ajya amakarata basi igihugu cigarutse nadukeye kuko wagiye kubafitinisha. Baza gutanga amahera ataco bariko barayatangira. Ntihagire rero uvuga ngo urumva ngo naretse kuja kwitoza kubera ajya amahera. Ajya n'ingwati warosa amajwi meza barayagusubiza. Ubonye rero atamajwi uzoronka isi ibirutora abandi. Ariko rero mumenye yuko kwitoza naho utsindwa ntuzuvuye ngo ndamaramaye. Igihugu kiguma ari ca kindi nyene